Imwe mu ngorane nyamukuru yahungabanije igisata c'ubutunzi muri imyaka 5 iheze, inzego zatowe n'abanyagihugu ubu ziriko zirasozera ikiringo cazo ziri ku kivi, ni ikena ry'amafaranga mvamakungu. Iryo kena rikaba ryaragize ingaruka zikomeye mu bisata nka vyose bigize ubuzima bw'igihugu. Bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio RPA bakavuga ko gushika uyu munsi hacibonekeza ingaruka z'iryo kena ry'amafaranga mvamakungu, na cane cane ikena ry'igitoro. Yuko amafaranga y'agaciro byaragoranye yuko aboneka, bica bituma ivyankenerwa nka vyose bigorana. Aha novuga nk'ibitoro, isukari ihingurwa n'ishirahamwe Sosumo, ibinyobwa vya Braludi vyaragoranye. Ivyo vyose vyava yuko amafaranga y'agaciro yaciye agorana bivuye yuko indongozi twatoye bijanye n'ubutunzi vy'amataye ku amazi. Abo banyagihugu bashikiriza ko inzego zahahora zitashoboye gutorera umuti ibibazo vyari vyugarije ico gisata c'ubutunzi. Aha baratanga n'uturorero. Ivyo inzego z'igihugu zari gukora ariko zitakoze ivyinshi, barananiwe no gusubiramwo amabarabara yagiye arapomagurika, barananiwe no gutora ikibazo c'igitoro, barananiwe no gutora ikibazo c'isukari, barananiwe gutora ikibazo c'ibinyobwa vya Braludi. Basaba inzego nshasha buca zitorwa guhera ku vyananiye abo bagiye gukorera mu ngata kugira ngo bakemure ibibazo bihanze igisata c'ubutunzi mu gihugu. Tubasaba rero ko abagiye gutorwa bovyifatamwo neza bakaraba aho bagenzi babo bananiriwe maze bagatangura ngaho. Bari gukora vyari vyinshi mugabo vyaragoranye, tukibaza yuko rero abo bashasha bagiye gutorwa ko muri bazoshira igitsure kuri leta guco ibintu bakabikosora. Ikindi abo banyagihugu basaba nuko ubutunzi bw'igihugu butokwihagirwa n'akagwi k'abantu bamwe bamwe, na cane cane amafaranga ava mu butare, no gutorera umuti ikibazo c'ikena ry'igitoro gisa n'icabaye akayobera abahinga, rituma ibiciro vy'ivyankenerwa mu banyagihugu biduga ku munsi ku munsi. Mu makuru yacu azokurikira tuzobashikiriza ico abo banyagihugu bavuga ku bijanye n'igisata c'uburimyi n'ubworozi.